Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Rusama 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke babiri mu bimba ubutare bapfuye baguweko n'umusozi. Abo babiri bimba inzahabu baguweko n'umusozi ku munsi wa mbere wa 13 Rusama 2024 ku mutumba Myave muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Igipolisi co muri ako karere kivuga ko ari abimba inzahabu mu kinyegero. Ubwa rimwe mu masoko yari ngaho abo bayabaga bimba inzahabu bazikiwe mu kinogo. Umusozi wasidutse biturutse ku mazi y'imvura watwaye ivyondo vyinshi uca unahwikira abimba inzahabu bahambwe mu kinogo kiri ku metero zishika 10 mu bumanuko. Abandi 8 barakomeretse bikomeye. Ivyo ni ibitomorwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Myave. Vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi igiheta umuyabaga akiri muto afise inda yarishwe. Esther Irakoze w'imyaka 20 yarishwe ku wa kane uheze ku mutumba Rutegama muri komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Abantu 3 bikekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ikiziga c'uwo yishwe catowe mw'ishamba riri ku mutumba Rutegama kubwo ababibonye. Twatabajwe n'abanyagihugu imbere yuko tuja kuraba. Ico kiziga c'uwo yishwe cariko ibikomere ku bihimba vy'irondoka biboneka ko yafashwe ku nguvu imbere yuko yicwa. Niko bimenyeshwa na Severin Ndikurwango umukuru w'umutumba Rutegama. Amakuru avaho nyene yemeza ko Esther Irakoze yari yibungenze yaranse gutibura iyo nda. Uwikekwa kuba yaramutwaje inda witwa Joseph Hatungimana yari yanse kwemera uwo mwana. Uko akaba ariko abo mu muryango w'uwishwe bemeza. 3 mu bikekwa harimwo Joseph Hatungimana barahagaritswe bakaba bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi ca Gitega. Mu bapfunzwe hakaba harimwo abanyeshure 2 harimwo Hatungimana. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ngo gusubiza CNIDH ku rugero rwa B bituma ubwizigirwa bwawo buhungabana. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH wasubiriye gutakaza icicaro cawo A kigenewe imirwi y'igihugu yerekanye ubwigenge bwayo ku nzego zo mu gihugu irimwo. Kubwa ONU kubw'abanyamashirahamwe menshi mu Burundi ni ikimenyetso cerekana ko icizera amakungu afitiye Burundi kiriko kiragabanuka. Ntivyoroshe kuri uwo murwi ushobora no gutakaza zimwe mu mfashanyo ziva hanze y'igihugu zari zitunze urwo rwego. Iyo ngingo yafashwe n'urwego rubifitiye uburenganzira muri ONU ni ukuvuga komite ijejwe imirwi y'igihugu ijejwe agateka kazina muntu INDH. Inyuma y'igikorwa co kubikurikirana catanguye mu mwaka w'2023 gishimikira kw'ibura ry'ubwigenge bwa CNIDH mu Burundi. Ugufata minenerwe ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa mu gihugu cange ukudakorana hagati y'urwo rwego na komisariya nkuru yijejwe agateka kazina muntu n'amakomisiyo ajejwe amatohoza kuri ayo mabi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu wa gatatu ariho hahambwe imibiri y'abantu 35 bishwe batewe ibisasu mu nkambi ya Burembo i Goma. Abashikiranganji 2 ba Kinshasa nibo bahashitse. Imiryango y'ababuze isaba leta gukora uko ishoboye
ngo igarukane amahoro mu karere kabo kafashwe n'abagwanyi ba M23. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerera nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke babiri mu bimba ubutare bapfuye baguweko n'umusozi. Abo babiri bimba inzahabu baguweko n'umusozi ku munsi wa mbere wa 13 Rusama ku mutumba Myave muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Igipolisi co muri ako karere kivuga ko ari abimba inzahabu mu kinyegero. Ku bwa rimwe mu masoko yari ngaho, abo bayabaga bimba inzahabu bazikiwe mu kinogo. Umusozi wasidutse biturutse ku mazi y'imvura watwaye ivyondo vyinshi uca unahwikira bimba inzahabu. Bahambwe mu kinogo kiri ku metero zishika 10 mu bumanuko. Abandi 8 barakomeretse bikomeye. Ivyo akaba ari ibitomorwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Myave. Rimwe mu masoko mu gipolisi rimenyesha ko bari abimba inzahabu binyegeje bama baguweko n'iyo misozi kuko bakora hata amategeko bisunze, nta ruhusha bafise rwo gukoresha ku binogo bitandukanye vy'inzahabu, nta bikoresho bikwiye bafise vyo kwikingira, nta n'inzu bafise biyandikishijemwo yo kubakingira, kandi nta koperative n'imwe barimwo izwi imbere y'amategeko. Uko akaba ari kumwe mu bapolisi atashimye kwivuga izina yamenyesheje. Imwe mu ntwazangabo z'igipolisi kijejwe gutabara ahamagarira abimba inzahabu kwiyegeranya bagire amashirahamwe bakorere mu muco kugira ngo birinde impanuka zabaye ndanse na cane cane mu gihe c'imvura, ibituma haba ivyononekara biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi. Ku ruhande rwiwe musitanteri wa komine Bukinanyana ata umwikomo kuri abo bimba inzahabu batamenyekanisha zimwe mu nzahabu ziba zimbwe bigatuma zidatozwa ikori. Nubwo biruko ariko umwe mu bimba ubwo butare wavuga ko amakosha ari ku mpande zose, akamenyesha ko uruhusha rwo gukora rurihwa amafaranga menshi cane bigatuma bene wabo bakorera mu rufuri. Asaba ahubwo abajejwe intwaro kugabanya amafaranga y'umurengera ategekwa ku bimba inzahabu kugira ngo umwuga wabo ukorwe mu buryo bwiza. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko gusubiza CNIDH ku rugero rwa B bituma ubwizigirwa bwabo buhungabana. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu mu Burundi CNIDH wasubiriye gutakaza icicaro cawo A kigenewe imirwi y'igihugu yerekanye ubwigenge bwayo ku nzego zo mu gihugu hirimwo ku bwa ONU. Ubw'amashirahamwe menshi mu Burundi ni ikimenyetso cerekana ko icizere amakungu afitiye Uburundi kiriko kiragabanuka. Ntivyoroshe kuri uwo murwi ushobora no gutakaza zimwe mu mfashanyo ziva hanze y'igihugu zari zitunze urwo rwego. Iyo ngingo yafashwe n'urwego rubifitiye uburenganzira muri ONU, ni ukuvuga komite ijejwe imirwi y'igihugu ijejwe agateka ka zina muntu INDH. Inyuma y'igikorwa co kubikurikirana catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2023 gishimikira kw'ibura ry'ubwigenge bwa CNDH Burundi, ugufata minenerwe ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu bikorwa mu gihugu canke ukudakorana hagati y'urwo rwego na komisariya nkuru ijejwe agateka ka zina muntu n'amakomisiyo ajejwe amatohoza kuri ayo mabi. Amashirahamwe menshi aharanira agateka ka zina muntu mu Burundi yari yituye urwo rwego rwa ONU rujejwe agateka ka zina muntu n'urunani rw'imirwi y'ibihugu mu ntumbero yo kugabanya amapete urwo rwego rw'u Burundi. Intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutanga amakuru ku Burundi yari yabivuze nayo nyene muri Munyonyo imbere y'umukomiseri mukuru hajejwe agateka ka zina muntu. Biraboneka ko umurwi CNIDH wamaze kuba nk'umwe mu yivugira leta ihari, na cane cane mu kwigira ko itabona amabi ariko arakorwa canke mu gufata minenerwe ayo mabi aba ariko arakorwa. Ivyegeranyo vyinshi vyerekana ukutihanganirana mu vya politike.
abantu baraburirwa irengero ugupfungwa hagasakisaki ariko ko umurwi CNIDH hatana kimwe ubivugako uko akaba ariko vyavuzwe na Fortune Gaeta Zongo ariko ku bwa CNIDH urwo rwego rukwiye ibiruta ivyo turakwiye urugero ruruta stati A kuko Uburundi ubu burongoye iyo mirwi ku rwego rwa Afurika ikindi CNIDH ni imboneza kandi iratumwa ko gutanga inyigisho ku yindi mirwi nk'iyo muri Afurika sinibaza ko Burundi bwoshimwa n'iyindi mirwi ONU nayo ikugara amaso ntibibone uko akaba ariko Sixte Fijinini Muraba harongoye CNIDH yari yabwiye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru mu kiganiro cisanzuye haraheze iminsi nubwo yihagarara ko CNIDH ihejeje gutakaza ico cicaro inshuro zibiri mu myaka idashika 6 ubwa mbere hari mu mwaka w'ibihumbi 2018 ico gihe aho kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza CNIDH yashigikiye leta mbere yanka ivy'abahanira agateka kazina muntu bashikiriza ku bwabo banyamashirahamwe b'abarundi igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye haja ku butegetsi muri ruheshi 2020 vyatanze umwizero mu makungu kandi umukuru w'umurwi CNIDH Sixte Fijinini Muraba yaragize uruhara rukomeye mu gufuta ibihano vyari vyafatiwe uwo murwi ibi vyatumye usubira ku rugero rwawo mu mwaka w'ibihumbi 2021 iyi ngingo yatowe gihutihuti mu gihe amakungu yaratanguye gufuta ibihano bikuru bikuru vyari vyafatiwe Uburundi mu kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza uko akaba ariko umwe mu banyamashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike mu Burundi yibuka imyaka iheze yarerekanye ko vy'ukuri hatampinduka n'imwe yigeze iba CNIDH nayo ihejeje kuronka amanota yikwiye CNIDH yabandanije kutavuga rumwe n'abahanira agateka kazina muntu mu kugerageza kwerekana ko umengo hari amabi yakozwe CNIDH ntiyigeze yemera ko hari abakozi ba leta banyuruza abantu niwo mwihwezo ugirwa na Maître Armel Niyongere umukuru wa Akati Burundi ryasavye ko CNIDH ifatirwa iyo ngingo aranavuga ati uwo murwi ntiwari ukwiye icicaro ca uwo murwi ntiwigenga na buke buke mu vyegeranyo vyabo uvuga ko vyose bigenda neza ko atagateka kazina muntu gahonyangwa kandi hari ivyegeranyo vya ONU amashirahamwe yigenga vyerekana ko agateka kazina muntu gahonyangwa kubw'uwaharanira agateka kazina muntu ni umwanya wo kwisuzuma uhawe uwo murwi ntanyeka ko iyo ntambwe izowutuma wisubirako kugira ngo ugire uruhara mu guharanira agateka kazina muntu kuko ivyegeranyo vyabo ntivyigeze vyerekana ibiharuro nyezina vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu canke uwo murwi ukaba warahakanaga ko atahonyangwa ry'agateka kazina muntu vyabaye mu gihe natwe twaharuye uburorero bwinshi uwo murwi ariko ntiwigere ugira amatohoza uko akaba ariko yongerako ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera ku butaka bw'u Burundi ni umwiheburo yagiriza komisariya ya ONU ijejwe agateka kazina muntu guhengama ibi vy'ukuri ni ingingo mbi itorohereza kandi ubwisanzure mu vy'agateka kazina muntu mu Burundi ni ingingo ya politike ifashwe bifashijwemwo n'amashirahamwe yanka u Burundi iyo nama yategerezwa kuba maso itora amakuru ku ruhande rubi kuko amashirahamwe yacu ari ku rubuga ntiyabajijwe dusaba ko iyo ngingo ifutwa uko akaba ariko vyashikirijwe na General Hakizimana haserukira imbere y'amategeko Foricone F mu Burundi aserukiye bagenzi biwe uwo munyamashirahamwe agerageza kandi kumvisha ko umurwi CNIDH ukora neza igikorwa cawo co kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi nta kintu na kimwe cosigura ukuntu uwo murwi womanurwa ukava ku rugero A ukaja ku rugero rwa B kuko ku vyonzi uwo murwi ukora neza kandi urakora igikorwa cawo uko biri kose iyo ngingo y'umurwi wa ONU ibikorwa vya misi yose vya CNIDH bigenda bicumbagira ubwo akaba ariko General Hakizimana hashimangira Sixte Fijinini Muraba n'umurwi bakorana bafise ikiringo c'umwaka umwe
kugira ngo berekane ubwigenge bw'uwo murwi gutyo uwo murwi ntumanurwe ikibanza burundu. Imirwi iri mu cicaro ca B ntishobora kwitabira ibikorwa canke inama mpuzamakungu canke z'akarere vy'inzego ziharanira agateka ka zina muntu nk'indorerezi, ntinashobora gutora canke ngo ikore igikorwa cayo mu biro canke mu makomisariya mato mato. Iyo mirwi ntishobora gufata ijambo ku biba biriko birirwa ku munsi canke gutanga urwandiko mu nama y'agateka ka zina muntu. Bisigura ko Uburundi butazosubira kwerekana aho buhagaze canke ngo bugire ico bushikirije ku bijanye n'agateka ka zina muntu imbere ya ONU. Uko akaba ariko abanyamashirahamwe y'Abarundi agaragaza umubabaro. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.